Hey, what's good family? J'espère que vous allez bien. Moi de ma part, une me fresh sana kwela yuko ni ya Friday yo kuryoherwa, ya vendredi yo kuvibinga, ya Friday ya pop. It's all about hanging out. Kabos Fari, that's my name. Uyu musi ni hangout na Bizimana Paulin. Je nawe tumuzi ku izina rya DJ Paulin. Yavutse le 23 septembre 1979. Nico kintu kingoyera kubera yuko twavutse mu kwezi kumwe. Paulin arubatse afise abana batatu, umuhungu umwe hamwe n'abakobwa babiri. DJ Paulin yarangije amashuri yiwe muri 2000, aravuga ati 2001 aratangura neza umwuga wiwe wo kudija, aho yazungurutse mu bice byinshi by'isi. Europe yarashitseyo, Africa presque yose yaravibizeyo, i Dubai ho wabona yuko ari ngaho hafi. Ni DJ Paulin nyene kimwe mu ma hobbies canke ibintu akunda, arakunda sana ikintu citwa rally. DJ Paulin ni CEO, Chief Executive Officer. DJ Paulin ni owner wa Le Cristal. DJ Paulin ni entrepreneur kuri kote, kuri side yiki ya evenementiel. Je nawe turamuzi mu ndirimbo nyinshi zitandukanye, aho utumva ijwi giyo mugabo urumva DJ Paulin. DJ Paulin urashobora kumusanga mu platform menshi atandukanye, je nawe tutamenyereye. Urashobora kumusanga muri mudundo.com, urashobora kumusanga muri Africa Relics, urashobora kumusanga muri Afro Beat. Izo zose indirimbo ziwe urazisangayo. Yakoranye n'abartiste benshi, yabakuye kuri level abashikana ku yindi level. Je ndizera neza yuko iyi chance ndonse yo kwicana Paulin, mwana ko nambaye costume bisigura neza yuko ndaza kwiga byinshi, wige byinshi, amato vibing. It's all about hanging out. Cheers my big boss. Cheers sana papa. DJ Paulin. Salama. Meze neza? Ndashima kabisa. Ndagiye ko nicaye muri Cristal. Nanje. Ino place bambwiye ko ari VIP. Burya VIP si umuntu wese ayijamo. Bisabye ubwira umuntu yicare ngaha DJ Paulin. Nk'ivyo namubwira abantu bose imbere ko dutangura kwanza uraberewe sana. Asante sana. Napendeza. Na deserve wake up. Sio kabos ko boss. Yeah. Muri Cristal rero twebwe kila muntu wese no mu VIP. Mwese ni VIP. Kila muntu wese yinjira muri Cristal aba ari mu VIP. Okay. Yeah. Nuko gusa twateguye aya masano kugira ngo hari abantu usanga bakunda kuba bari bonyene. Yeah. Kandi bivana kenshi nivyo bakomanza. Kabisa. Bivana commande. Na commande. Aho nushobora kwicara ngaho uri kunywa kabaju cyangwa kabisho. Yeah, Paulin. Umuntu yumvise Cristal acabona isanamu yiwawe, umuntu yumvise Cristal acabona isanamu y'Uburundi buryoherwa, y'Uburundi bufise amahoro. Urumva ndashobora kwemeza ijana kwijana yuko uri identité yo kwerekana ubwiza bw'igihugu cyacu muri kote yo kuryoherwa. Hajya Le Cristal niki cyavuye he? Le Cristal cyakugiyemo gutuvuga ati boîte yandi faut que ndayita Le Cristal. Le Cristal, yeah. Au départ, ni champagne. Okay. Le champagne, toi, le Cristal. Il y a Louis Rodrer. Il y a mon France. Yeah. Sasa, iryo zina ryanjye ri namye ndayikunda kuva kera cyane gose. Kabisa. Cyane abone munsi nanje nogure boîte yanje. Yeah. Nzoyita Le Cristal. Imana iramfasha ntashe mu Burundi. Yeah. Cyandaronka nga. Kabisa. Cyane ndayita Le Cristal. Urumva ni champagne warayikunda, urakunda kuyinywa. Irazimvye cyane, ntariyo nakunda kunywa vraiment ko sine gushora kugura yasi yabose vraiment. Kabisa. Mbwa iryo zina gusa ryaranyohera. Yeah. No mu boîte nakoramwo warabona kameme aba big boss baza bakanywa Le Cristal. Yeah. Cyari kintu kiryoshe sana. Cyane gose. Naragejeje kura ku ma page yawe ukoresha, wowe na famille muri close cyane. Urakunda abana bawe, we na famille urabona yuko ari mu nezero. Harimo connection nziza sana ku buryo umuntu uvuga ati Paulin urabona neza yuko yishimira umuryango wiwe. Paulin, ndifuza kumenya mabuja mwahuye gute? Mabuja twahuye umufasha wa DJ Paulin. Turi abana batonya vraiment. Yeah. Mama wiwe ari mugenzi wa mama wanje. Okay. Sasa niwe yaje bwa mbere Buraya. Hanyuma acashikira wacu. Okay. Cyaragaruka muri Afrika guza gutora abana biwe. Yeah. Nuba cha tuwa bagenzi. Je nafise 16 na nafise 14. Okay. Bagushura munsi twacari ko. Urukundo rwatangiye kuva mu gifise mukira abadolescent ibintu nk'ivyo. Urumva ni ikintu ciza cyane. Mugabo kimwe mu bibazo nkunda kwibaza cyane gose, Imana yaraguhezagiye umwana wawe wa mbere kiri muto, simvuze ukiri muto mugabo ukiri muri age adolescence siko. Twege nk'abajene baba hano ukuntu dusanzwe tumenyereye, uvyaye ukiri muto sometimes urahura na challenge zo kwiyakana umwana, cyo kudatekinga care umwana wawe, turahura n'ibibazo byo kuvuga ati ebana azoregwa na mama wiwe biki nibiki. Kubgawe ijya periode wari ufite imyaka 21 ans waciye mu bibazo bimeze gute?
wahuye n'izo ngorane? Ingorane twarahuye nazo. Yeah. Twarahuye nazo nyinshi ko deja malgré ko wumva ko mama wewe yari umugenzi wo muri famille, yari umutante. Yeah. Urumva ari umwana wawe biragoye kwemera. Cyabizana ingorane baramwirukana. Donc il faut yuko uca ureagisse ubwo nyene. Il faut yuko ubwo nyene ufata solution. Kabisa. Kandi ufite 21 ans kugira ufate solution ubwo nyene biragoye, utaratangura akazi, nta mushahara ufise. Biragoye sana mais il faut yuko ico kintu ucemera. Umaze kucemera ukacyakira ucugwana. Twaraciye imitego myinshi, twaraciye mu bintu byinshi sana. Ni nayo mpamvu tukiri kumwe gushura umunsi. Kabisa. Umuntu akubonye wowe ufite umunezero na famille yawe acayibaza yuko ari ibintu byoroshe bisanzwe, kumbe namenye background ukuntu mwaciye mu ngwano nyinshi zitandukanye. Yesa, reka twinjire ibintu nk'ivyo onye. Yeah, biragoye cyane ndabitahura. Reka twinjire mu kazi kawe DJ Paulin. Hari le 24 janvier mu mwaka wa 2019 aho mu ma 16h hari nka 16h20 combien warashize ku mbuga yawe especially ku ma platform ku ma page koresha urandika yuko umuntu wese azi ko afite ideni muri Crystal anapashwa kulipa lare yangu ategeza kundia atari uko bose nzoba postinga nandika amazina yawe atika boss for real fiti miliyoni nako ufite yangana kubonye ijya decision yakugiyemo gute kugira uvuga ati wana tani bashit ngaha kuri Crystal dukunda kugira ama compte mardi. Okay. Naraje ndashika ko nkijya foto nafashe nayifatiye kuri comptoir kuri Crystal. Okay. Ndashika fata manze ya ama envelope mbona ni menshi cyane gose. Ndabana yakameme ibintu ntibishoboka. Yeah. Ngahanye twarabigize novuga gute migenzo. Mu Burundi ufata ideni cyangwa nturihe. Ariyo n'umugani mu Kirundi bavuga gute ikintu kijanye n'ideni, ikintu nk'icyo wonyine nawe ugira ideni umugabo ari ikintu nk'icyo ndaza kuwutora. Okay. Sasa twarabigize yuko ahantu hose ufise droit yo gufata ideni ushaka ukariha canke nturihe canke ahantu hose ugiye ukibaza yuko kuri kibatonka ideni jewe. Uyu munsi rero nshitse ngaha anye mbona ingene facture ari nyinshi, bamwe niko ndabahamagara ntibanyitaba. Hari abandi bakubwira ngo sindi mu gihugu ngo mpagaze ngaho hanze nkazamura umutipa ararenganye. Urumva? Yeah. Ugasanga undi ngo ndi mu nama. Ivyo ni ibintu tumenyereye cyane gose. Ni nayo mpamvu ubunye twarabihagaritse muri Crystal. Ubu nade no gitanga. Navuze ni yana ushaka wateguye gusohoka. Itegure ko uhavusohoka ubufise ayo mahera. Kabisa. None ubunye baratuzaniye lumikashe ko kashe. Biroroshe. Pesa flash, smart pesa. Kabisa. Ibintu byose bikeneye inoti, byose birahari. Urashobora kubironka. Kuba ikintu ni tutariho. Mugabo rero abantu urumva kuko iyo byara trendinze abantu barindira bashushe bavuga ati abantu iyo liste dutaza kuyibona. Mugabo haracigihe na liste wigeze usohora. Wabujijwe n'ikiga Jepola? Hariho abantu bake baje kuriya. Hariho n'abantu mpamagara ambwira ati nizere ko ryatadenda gufite kabire wowe wafashe ideni ryari weruka muri Crystal ryari. Hanyuma ndaraba ndavuga ni hariho benshi quand même il faut pas ko ari gukanga surtout sinzi ko mwibuka n'umunsi mvuga ko ngira ndayisohore uribuka ibyabaye. Uyu munsi yari le 18 mars mengo. Okay. Niyo naciye nsohora nuzenya video ya Dodo. Nababwiye ni 18h 18h nkaba ndayisohora. Uyu munsi nanditse ni je vais la sortir. Yeah. À 18h ndatanga n'itariki. Abantu bicara bashushe. Uyu munsi ntamba yari yatsinze. Umunsi wa qualifié kuja muri CAN. Okay. Naciye nsohora n'uyu muziki rero 18h. Abantu bace bicara bashushe bibaza ati liste natoka. Twabandanye dushushe donc bakangoya liste babona umuziki ni usohotse. Vibe iraba vibe, Dodo iraba hit song. Ijya buzz yarabaye nico nashaka. Kabisa. Hari ahantu henshi bace bafata amamiziro kudasubira gutanga amadeni n'ibiki byose umva byarafashije. Umva bisigura neza yuko hari abantu bashobora kuza ngahanye bafakinga live bavuga ati abantu kumba shitse ngahanye ni deni kwenda mbere. Ukabona yicaye mu macupa yataricaye. Abarundi barabigira no muri petit déjeuner. Ibaze. Ni ibintu bidasanzwe. Ni ibintu bigoye cyane. DJ Paulin reka tugaruke gatoya ku kintu kijanye na family yawe muri rusange. Ufite abana babiri, umwe n'umufana wa Barcelona undi akunda Real Madrid gose. Urabizi bamwe. Ikintu ushaka kumenya iyo mwicaye muri sado habaye classique ya Barca Real. Biba bimeze gute? Bihera bashwanye, bihera batukanye, bihera bagwanye.
nk'ubu umuhungu ari yiga iburaya ho baguma ari ku telefone bacokozana umwanya wose bagira za pe bavuga ati uragenda umufana ndagutsinda to exact biragoye cyane Paulin reka tugaruke kandi mu kazi kiwawe aho bigaragara neza yuko le cristal warayihaye icubahiro cyayo since day one ku buryo washizemo amacondition kandi ayita amacondition bamwe abagora umuntu yumvise cristal yumva yuko ari ya place winjira muri bo uri chic sakanoti kawe kifashe neza si umuntu wari we wese afise uburenganzira bwo kwinjira muri le cristal ico kintu iyo decision umunsi uyifata byakuzaniye ndetse hari abantu batavyakiriye neza kubwawe hari challenges wahuye navyo gifata iyo decision ubu naho ubona n'inyungu izahe uvuga ati bya bintu rero ni sawa ikintu namambwira abantu iminsi yose iyo tuvuye ino hariho n'abantu bava ino bakagenda kwiga iburaya kuri bourse y'igihugu iyo bourse n'amahera y'amakori yacu twese kabisa donc abagiye kwiga urabona ugiye kwiga donc uko ibintu uko abantu babaye hanze n'ibiki byose n'ubumenyi bugiye kukuzana cyane gose ushitse ngaha hari abantu rero baca bafata bagasubira muri bya bindi bamye kuva kera bwa bumenyi bagiye kwiga ugasanga babusize hari kandi ari amahera y'igihugu bagiye gukoresha nshatse gushika kuki twe twaragiye hanze nukuvuga ko tugarutse dutashe ifo ko twameliora igihugu cyacu ubumenyi twakuye hanze ifo ko tubuzana ngaha urumva niko tuzotera imbere niko tuzoshikira n'ibindi bihugu twama tuko tuvuga yuko bana minda ndabulaya urumva kijya kintu kikwatira ni giki nubwo bumenyi ni amateknoloji ni urabona baradusize mu bintu byinshi cyane gose kubera iki rero iyo ushoboye kujayo burya bumenyi waronse yuko ari kutabuzana ngaha amabwate yose nakozemo je ndibuka yuko warashobora kugenda muri boîte muri abahungu babiri atari umukobwa arimwe uraswe mutinjira cyane gose ufise amahera yawe nawe uyerekana gutya ntibakureka urumva baba bakeneye yuko quand même habe ibe mixed urabona ikindi naco ibirato barakuraba ugasanga wambaye ikirato cyawe cya bien cyane gose ugasanga hari ikirato ubona ni cya bien cya classique ngakora gifise akantu k'akarongo kamwe kera baca bacita ko ari cya sport aho ntiwinjira aho rero wambaye chemise wasobetse wambaye bien niko juste kijya kirato akaja kwankira nakuvugisha mu ameze ngo agira gutya utusubiye uca wibwira wenyine ugatagura kubaza igituma nibiki byose icyerekeye kwambara amasengle ntibishoboka kuza muri boîte weekend nka jeudi na dimanche genda bareka mbwa muri weekend wewe uri kumwe n'umugore wawe mwasohotse mwavuze ati iyi weekend tuzosohoka kabisa ukaca wurira n'umutipe ariko aratambaye ko aduza amaboko yambaye amasengle na bitugana si ibintu biri class nta na gato yavamo kandi abajene benshi ndashaka ava mu icyo kintu bacyumva sigurira ingene ko turabizi mu boîte niko bimeze kabisa ugasanga na hano habera amanuzenya amaventure menshi ugasanga no kumenyana ama rencontre menshi ugasanga ubonye umukobwa mwiza utenda kumudrage muri vara makabutura amasandale n'amasengle hari abandi hajyanye baberewe ntazona kuvugisha icyo ndabwiye abajene rero ngaba cyavuga ngo umufuko wanje ngo mbafise amahera menshi uyo mukobwa avaye yo kuraba umufuko wawe yaravye kwanza wowe ingene wifashe urumva nico bituma ngazi shobora kukureka parce que na hantu nubaha jeje nyene weekend nzofara abonye nambaye gutyo uravyumva kwanza ni misi yose utegeza kuza ubere ko genda wubaha kabisa ngaha ndashobora kuza nabwira abantu ni ngaha ndashobora kuza nambaye ikareso nshaka ko ni wanje mugabo ndahubaha ntegereza kuhubaha nkaza nambaye neza kugira ngo n'abandi baza bamenye babikurikize mbwa rero abantu ngaha urabiza cyo yitwaza ngo gukora franga zangu afashe nabi ngo nikandi nazanye amahera ngo nje kumushorera urumva donc hariyo standing quand même ugumana nayo hamwe uvuga uti ifu yuko iguma guca nyene kabisa uzoraba amatike y'indege arazimvye so umuntu uwari wese uvuga ngo ndagiye kuri aeroport ngo ndafashe indege ngo ndagiye kubera iki hariyo uyo standing bashizeho urabona kugira ngo bashobore kulimita n'abantu bamwe hariyo amahoteli amwe utemerewe no kwinjira utagize reservation cyangwa utagize kubera iki muri cristal bitobaho kandi abantu batanga kubyishiramwo barabizi umaze wita indimi dukora umva barabimaze kwitaho babimenyereye wavuze ikintu kijanye no kuja mu mahanga ugiye kwiga ugiye kuzana ibintu ukabigarukana hano mu gihugu cyacu kugira biteze imbere igihugu cyacu mugabo kimwe mu bintu abantu bo hanze maze kubona bahura naco
bamaze gushika hariya hanze bavuze ati reka tuzane project hano mu Burundi hari abantu babaciniga akababwira ati none hari ibyo gukora iki hariya anye vraiment none urizoza kuzokunguka wowe iyo esprit yo kuvuga ati reka subire muhira ndazi ko success nzoyironka yakugiyemo gute ni abantu b'amajambo baza kukubwira ati Paulin hari ibyo gukora iki from ahanyu amaze gufatisha ugiye mu club yose ni wewe woganije amasoha yose ni wewe ugiye usuye mu Burundi gukora iki je deja navuye ino mfite imyaka 13-14 yenda bisiko nzota na mama wanje nayimugiye ni ntegeza kuzota mu Burundi hanyuma bikagenda ko vyagenze turiga nibiki byose nama mbwira madame je ntegeza kuzota mu Burundi ko biri koze ngabo usanga turiyongeye umwana ugasanga projet ziratebye gatonya hama umunsi umwe cyane abwira madame yana dutahe arankundira ati tugende tugerageze dutwaso naco dupeb turagenda kandi birafasha kandi barafatisha abantu rero usanga nko hanze baguca intege ni babandi usanga bo bitabakundira kugaruka donc abashaka mugume mukura muri ya bato muri hamwe ntakule wenyene urumva kandi avantage burayi je namambwira abantu impapuro zaho niyo diplome nini cyane gose naho woza ngahanye ugahomba umwe urazi kuzosubira inyuma ukapata social uzosubira mu nzenye kabisa il est vrai yuko ama economy yawe peut-être yose bawe yahejeje mais urasubira ubuzima umwe wagerageje yego ntuzavuze kwidoga ufite 50 ngo j'aurais dû kweli kutagerageje pima vyanse usubira inyuma kabisa hanyuma bandanye ubuzima bwawe byatahuritse cyane gose uruhombo mu kazi rwamaho nta kazi katagira risk yego uruhombo rwamaho kandi biraboneka yuko DJ Paulin urafise za nguvu uguye hasi twakubona kandi urahagurutse muri wa mavodoko nyene muri za nguvu nyene je ikintu nshaka kumbwira je ndi jeune en tout cas unaninspire kubera yuko twavukiye mu kwezi kumwe urumva ni ikintu cyiza cyane je nk'umujeune usanga kenshi tumaze guhomba tukagwa hasi kuhaguruka kandi biratugora DJ Paulin urafise amashows amwe umaze gukora mugabo abantu bakaba bayashuhiye cyane gose mugabo mukanyuma wamaze kuorganiza vyose amafoto twayabonye byose bimeze neza bikaca bi dropping down ukura hezi yashaka yo kuvuga ati ejo ndatsko nzokora ikirusha kijyanye iyo nguvu ikura iyo esprit ikura nama utegerezwa bamya tugira kuva kera ati iyo utanguye kwiga ikinga urangukaga ukayisubirako ukagwa ugasubira donc komereka ubuzima niko bumeze ntibazo kubeshe hajya na Bill Gates afise ingorane nyinshi nibaza gukurusha kabisa kandi afise amafaranga menshi donc il faut kumenya yuko iyo uguye utegeza guhaguruka wacumbagiye wavunitse ukagerageza kandi kugenda il faut pas que ubihebe kubera iki nta mpamvu yo kubihe bihari we rudia ndani pambana unafasha urabonye je ndamaze gutakaza amahera menshi cyane gose nko ma event paka sana madame ambwira ati sasa wewe uzokwa muri kuratakaza amahera cyangwa ibintu by'imiziki yambwira ati andisire imishamba irababasha mabusha yambwira ati none cyenda shaka kumenya mu muziki winjiza amahera ngahe kandi bisi kutakaza amahera menshi namwe ni wapi vraiment ni makenye hora bari menshi urumva ni kwa kundi ukunda ikintu kandi utegeza kuyakrosha cyane gose ejo ni heza tegeza guma uvyiyumvira tupambane tuzoshika ontuka ku ndoto zacu umuntu wese akiri muto ko imyaka igenda nuko ivyiyumviro canke indoto ziwe zihinduka wari uzi ko uzoba mu DJ akomeye wari uzi ko uzokubwira crystal wawe niyo yari indoto yawe canke before wavuga ati je ko nize electronique je nzokwikorera ibinye ba je rero kiranga ndi umwana nari nzi umusirikare mujeshi je nibaza ko ari za ndoto z'amafilme twarabakera je pense nari nzi umusirikare ya umukomando wa vrai ngene vyaheze rero sinzi mu birigi ivy'imiziki ngene byanjemwo deja nize electronique ni orienta muri bya satellite cyanda ndabihewe urabona ico gihe nigiye ama telefone ama GSM yaratanguye kuza n'ibiki byose hama niho naciye ninjira mu by'umuziki cyanda devia cyane ninjira mu by'umuziki mais ya mafete yo muhira usanga muko muragira n'iki byose nashaka ko ari jewe nguma ndabavugiriza kandi bakaryohema haraka aka wowe ufise ga DJ Paulin tutazi bakwita kera cyane DJP manake ko ari bire
iyo ufyonze kuri DJP ariko yes I Paulin ngare utwebwe twatanguye ku masede ivyo bihura byo bavyo gufyonda ni byari bishasha ukura abajije bashasha ivyo ni byari kera kabisa twatanguye kwanza ku makasete vya bikasete winjiza gucaye twashemo kasete hamwe na CD tugambali ndugu yangu kuba kizina basanga wewe ufise nka lecteur ya CD je mfise ya cassette uwundi mugenzi afise baffle muhira usanga twese turazanye turakundagira ibintu by'amafete mu makave kiri umwe akazana appareil imwe ukavuza ugatanga show ya mbere nagiye kwigura ahantu ku isoko mu Belgique ya occasion vraiment yaboze mini twakoresha kandi yumva byagenda neza kandi abantu bakaryoherwa bimwe bidasanzwe kandi ukavuza bien unajua normal simbisha umuziki ngire guca shobora tangura kumenyekana buhoro nyama mvuga yuko uri mu legendary muri kano kazi kubera yuko ni benshi bakurabira ko hari indirimbo Big Farious yakoze video mu Bubirigi Moreza umwana kandi indirimbo gitangura turabona hansoye ko DJ Paulin presents Big Fizzo Paulin ufise uruharo rwahe muri career ya Big Farious surtout muri gandirimbo yari idea yiwawe video na kanoti ka wisofye bimeze gute hajya anye navuganye na Fizzo ambira yuko donc aje mu Bubirigi aje buraya kwa hama cyandamwira yuko twogira concert iyo concert vraiment nawo mubaza arakubwira yuko yaramushitse vraiment kabisa iri memorable yo concert ko niyo concert we ya mbere haje abantu bavuye mu ahantu hose ma Suisse ma Sweden mu Bwongereza muri Holland muri Italy na Edith Stein mu rwaro wa mbere babonanye ya concert muri concert ngene ya concert yanje muranda imucokoza n'igihe twari ngozi la fondation imucokoje urumva cyanambwira niho yaragisore ya album cyanambwira ni turashobora gukora video kabisa bivanye naho deja nakora jewe bari bafite materiel zose urumva nararishe mbwasi menshi ko deja twari dusanzwe dufite iyo societe kabisa urabona ikora ama video Big Fizzo cyarayishutse gari ya nyene cyarayishutse gari ya nyene no muri video urambona mwe je cyane gose kandi ndirimbo yabaye success twarabonye yuko umuziki w'ikirundo ugomba ushike kuri step tumaze kubona Big Farious ashootingira hanze tari nitwabibona kenshi mugabo urafasha cyane afite umutima wo gufasha abantu bakiyumvira ati est-ce que Paulin aratinya ku managing mu artiste bimeze gute urifuza one day kugira management yiwawe navyifuje twagize Crystal Prod sindibagiye nini yose ngene twashatse kuri abartiste baragoye cyane ni casse-tête nta mwanya no baronkera vuba surtout no ngamo bari compliqué ibintu udashaka kuyumvira na discipline usanga kenshi discipline surtout je uzobaze no ngako kazi je ni ikintu cyambere discipline ni ikintu ngendera ko cyane gose uramaze kuba desu kuri mu artiste mu Burundi uvuga ati kiye ndikunda kugiramo effort yanje ndakinwa niyangusha mbidata sininya kubivuga vraiment nawe nyene ngira ngo arabizi n'umuntu nari nafashe ndamiza ko ibintu byinshi cyane gose ima vraiment déçu nukuri ima déçu mais de toute façon nuko sinabigira kugira ngo nunguke ikintu cyangwa igiki kwara kugira ngo vraiment dushobore kumushikana hejuru kabisa nuko covid yateye hajyanye twari dufise n'ama contact yo kuja kumutwara muri Canada biratubona muri Canada muri Etats-Unis mu Bubiligi no mu Faransa urumva mais mu nyuma zaho urumva cyahara urumva bica biragora birapanganye abandi nabo nabafashije ibe maili ibe fanya urumva bo vraiment bo ni juste kugira ngo bashobore kumenyekana ko nabantu bafite impano kabisa urumva ubonye management mu mutwe wawe una wapi vraiment wapi ntavyo mbona kabisa ntavyo mbona na gato biragoye cyane yes sir bwase suvuga ngo sinzobafasha no nzobandanya dukorana nabo me kugira ngo mvuge ngo ndacree ngo maison yanje yo gufasha wapi vraiment urumva yuko navyikuyemo nibo batuma n'umuziki wacu sometimes abarimvyi bonyene ku bwabo baratuma n'umuziki udashika ku yindi step uravye mu bindi bihugu bari discipline cyane gose babifata nk'akazi nakazi abo ngaha anyafa kumenyekana indirimbo yuke mu radio mu kwezi ewe aba yabaye pavded
Yeah, chavyimba, chagira ibintu vyatari. cyo umengo yabaye multimilliardaire Alors que hit okay, niyo abagitanguye yeah, ifo kubandanya kabisa. yeah. Reka ndagusubiza inyuma kuri mushiki wacu twabutse dukunda lastly wari wagiye mu Belgique ku maziko yiwe ahari Imana mwakire yashize wigyahe muri career yiwawe ga DJ Paulin canke urupfu rwiwawe rwiwe rwakwafexe gute mu buzima bwawe mbatari banga urya ni grand sœur wanje twarabanye imyaka myinshi kabisa donc umuntu yari intore cyane gose vraiment sana ni bimwe uvuga uti muri famille hama hariho abantu exemplaire ukavuga uti nk'uyu unye nta mabwate yigeze ajamwo nta matabi yanyoye nta buguruguru yigeze agira ko yagize mariage afite 23 24 kabisa urumva donc nta bintu by'ubuguruguru yigeze ajamwo ugaca usanga niwe yamye ari umukozi urabona yakora cyane gose kabisa ugaca usanga rero niwe ingwara zifasha urako yaragoye cancer igihe kinini ugaca usanga uyu muntu niwe ibintu nk'ivyo bishikiye hamwe uvuga uti twe turabasazi tunywa inzoga tugira ibiki urabona twirirwa hanze ugasanga ibintu nk'ivyo wonye ntibidufashe twebwe ni ibintu usanga bigoye gutahura mu gihe wemera Imana uravuga uti nibya Mungu ntugerageza kubirondera cyane gose ubuzima bwe bwakwigishije iki banyigishije ko ifo kwitwara neza mu buzima kwitwara neza mu buzima ukavugana neza n'abantu gukundana surtout love cyane gose vraiment ko gukundana mu buzima kabisa bakurondera amashari n'abantu umwanya wose cyangwa ibiki naco bimaze nta mpamvu umwe wese arifuza kugira umugenzi mugabo hari ukuntu umuntu uvuga ati je ndakeneye umugenzi ameze ukuntu Paulin ndashobora kwemeza 100% yuko abantu nkamwe abantu barakunda kubishirako nkaje ndashobora kuvuga ati Paulin turavugana rama message nereka abantu ndakwishira ko kugira abantu babone yuko turabagenzi kubgawe ninde umugenzi uhora uvuga ati uyu nyarakwiriye kuza hafi yanjye sinzi ko nogisigura ni benshi abafisi basinga caractère za gute ubwo uvuga ati wewe ujama wapi wana ni boa huyu ni sawa cyo kibazo kiragoye no bari umuntu gusa twubahana ugasanga vraiment turavuganye ibintu ubona ko biteza imbere kabisa urabona pana byo kwama bisubizana inyuma kazana ide urabona surtout zo gukora rero umuntu nkunda gukora sana vraiment nama ide yo gukora surtout ubona ko twese twotezanye imbere tuve kuri step tuje kuyindi exact muri Tanzania aba DJ babo bararonka ama awards aba DJ babo bageze ku rwego ashobora kuba afise inzu yiwe aba mu nzu yiwe afise imodoka yiwe agiramwo nziza ku mwaka utashe ugasanga araronse awards imushikana ku yindi step wakoze imyaka myinshi waragize show ya Caution hari le 23 octobre 2015 urakora na show Birmingham muri kumwe na Shiba Kalonji na DJ Saido hamwe n'abandi batandukanye Paulin wibaza yuko ini wacu tuburi kikugira dushoye guca kuri ziga step abatanzania bageze ko kuza bararonka ama award babone ko ari ikintu gisanzwe sinzi bro ibintu biragoye cyane ifo yuko deja abantu ngaho iwacu basonera umwuga wacu kabisa bawurespecte ngare ingorane hari nuko uravye n'abamizese ngo ngaha anya hariho valeur batabaha batabaha gushikora umunsi bivanye nuko kuri ya discipline nakubwira ya discipline byose niyo vyugarinze ifo ko bitangurira ngaho onye bihe agaciro uravyumva bige cyo kintu namanda kivuga iminsi yose ifo kwiga sinzi ko mwibuka no mu Rwanda sinzi mu artiste mu Rwanda ari umuganga gushora umunsi n'igihe aririmba ari umuganga Tom Close uravyibuka yego umuganga akomeye uravye n'abandi bose usanga baragira bariga cyane gose gira umuziki mwandanye wiga kuko ifo yuko abavyeyi bacu ifo ko twakura mu mutwe yuko kuririmba ari akazi k'abavoyu niko bamwe babifata kuva kera exactement urabona ifo yuko rero twebwe kuri iyi generation yacu ngira ngo c'est un peu tard mugabo iri kwiravuka kabisa iyi message izoba ibashikire vraiment
ifu yuko berekana iyindi image y'umuririmbyi kabisa urabona niho bazoshika kure twige majambo no kwiga tugire na discipline erega iyo uri kuriga niho na discipline ikura niho ikura cyane gose urabona cyane gose hari abantu bacha bafata bagahagarika amashure ngo jengiye kuririmba no nabo hejuru yawe nabo barashikanye kabisa urabona gira ikindi kintu kikudifferencia nabajya anye ijya image twamye duhereza abantu nzenya aba bavyeyi bacu ibavemo bihera kuri twebwe nyene uko biri twebwe nyene ifo yuko tugihindura ico kintu kabisa uko imyaka igenda urabona yuko entertainment yacu ikiraguka hari interview nabonye mu Rwanda umwe mu banyarwanda avuga yuko umuziki wo mu Burundi ni mwiza cyane cyane gose mugabo wishwe n'iki n'amabifu umuziki wo mu Rwanda twebwe turi simple namubona abarundi turusha umuziki lakini hariyo union harimo urukundo turasupportingana uko biri kose mu kazi kacu ico kintu nuko kibonaga DJ Paulin cyane gose ngaha dupfa ubusa nta nico urakoramo muri uwo muziki mugabo cyushaka gupinga wundi mugenzi wawe mugiye hamwe mushika kure cyane nivyo abandi baturuta uravye nko muri imyaka 10 iheze muri Tanzania bageze kure kubera iki bagiye hamwe baragiye hamwe ama featuring muri bo menshi exact baba nko mu Rwanda ico kimwe barafashanya cyane bon ikindi naco baturusha bobo ni gukunda ivy'iwabo bijya twere nasanze patriotisme ifo yuko leta ibijamwo vraiment kabisa sikirenga sinzi ukuntu bazodukubita inkoni bazogira gute ni patriotisme irakeneye mu Burundi vraiment cyane gose nico kintu tubuze umuntu akuravye arabonamwo event arabonamwo Crystal arabonamwo amashow akomakomeye en tout cas hari muri 2018 igihe haba celebrity night for the first time nibarabara abantu bari benshi yari success kuri je ukuntu nayibonye yari success nari nk'umunyeshuri kiyagiye muganda avuga ati nigeze korera mibarabara yari success iteye ubwoba apa hivyo byose Paulin umuntu ameze gute nivyo ibindi bintu Paulin ashobora gukora fresh atakibazo muga tutanze par muziki chenze bro nakini mbona nimwe mumbona nimwe mubona mutye kubivuga nanzi ko ufite kandi kandi mando vuga ati naka niko fresh kuri gukunda abantu peut-être nico nakazi ko karagoye si umuntu wese bishobora ntacyo mbona bro kuririmba sinzi kuririmba utamba siku yawe utamba si vyanje football nahivye kera ikijeshi ubunye no gishaka kuba siwezi singundi ngwano na gatonya ubishakira peace gusa top 3 indirimbo muri playlist yawe amumvirize uri mu modoka iyo muri telefone yawe wambaye amaekuteur ndashobora kuyimenya imwe kenshi mviriza vraiment niyo ndi muhira canke iki sindirimbo kwanza ni album yose ya Boys to Men ko Boys to Men kuva ndumwana ni n'abartiste nkunda cyane gose kabisa narose n'amahirwe kuja kubavugiriza after party yabo urumva maze kuja kubaraba kabiri n'iryo rimwe rero nabavugirije urumva iyo ni album kuri jewe igushira muri munsi ya kabiri best of ya Boys to Men ya kabiri ujya ndakunda imiziki y'Uburundi cyane ya kera mugabo ya kera new generation Nikiza David bacansha misi n'ibiki byose donc iyo ni ibintu nibura yanamye numviriza no muduga kabisa yego tujye muri new generation basi wa gatatu indirimbo uvuga ati naka ngoma vraiment niko ubu unye ubu ubu unye inspiration nyinshi sinzi kumaze kuyuzibona turazikura cyane mu muziki banayije cyane gose ndayumviriza parce que hari utuntu usanga nabakozi ntibaryama kabisa ku murango no mwijoro baguma bakora donc iyo niyo difference vraiment nico kintu baturusha cyane gose donc iyo wumvirije urakuramo utuntu bimwe nakunda kubwira nivyo kuyiga ubwenge burarahuga ko kuyiga nahandi aho bageze kugira ntugume turi inyuma natwe twarabonye ameka de musiciens twitegeye ko aba DJ muzojamwe muvuga ati DJ Paulin reka tumugire umu chef wacu bari association aba DJ bo sinzi no kwihari iyo ni ide nziza uzanye ego bro kubera yuko ama award wavuze niki vyose ko sinzi ko hari ivyo barabagira je nibwa kera ngeza mu Burundi
muri Havana barorganiza competition y'aba DJ. Sinzi iyo vyahereye. No kuri Star Hotel zarabaye. Ba DJ Israel barazitwara. Kuri Star mugabo ubunye sinzi aho bya. Byandase umugenzi yabimpropoje iyi weekend nyene heze. Yabimpropoje samedi. Avuga ati uzuraraba nka vendredi canke samedi. Wanonse ko ari aba DJ bazoza. Umuntu abumbirize. Hanyuma uzotore agashimwe uzohereza uwo bazoba batoye bose. Iyo ni attraction ushobora kugira ngahanye. Anytime mbashaka. Ewana ndibaza yuko birabaye ajanonsije kuri yabimbwiye samedi nyene. Imagine. Yes I Paulin ndibaza yuko umwanya uratujanye nice muri VIP muri Crystal. Urafise akantu kari ku mutima wifuza gushikiriza wa muntu wese afise Crystal mu mutima, wa muntu wese afise Crystal event mu mutima, wa muntu wese ni bibikorwa byawe abikurikirana hafi mugabo tutaraja ngaho indirimbo zawe naradusanze mu platform atandukanye za mduno.com za afro music na Africa Relax. Ni yahe nyungu wasanze muri kiya kintu kuko ndibaza yuko bitubwiriye ngaha birashobora kwigisha wa muje n'undi akaraza mu muziki mugabo we yiyumvira gusa YouTube. Yumvira YouTube nirongera tu views abyutse mu gitondo akaraba ama views ageza WhatsApp fresh mugabo namenye yuko hariyo za mdundo.com n'izindi ni yahe nyungu wakuyemo muri ziya platform ya DJ Paulin. Nasanze aba artiste bacu baratinya iyo ufashwe bashira umuziki babona umengo ugiye kubiba canke ibiki ivyo byose izose wavuze nta mahera ziranyigiriza canke iki mugabo zituma abantu bakudekuvura barakumenya. Muri page ya découverte usanga hariho umuririmbyi mushasha canke ibiki ugasanga barakumenya ugasanga hariyo umuntu ari muri Australia ariko arakumviriza atanakuzi ntazi no Burundi aho buri mugabo kubera yayibonye muri découverte arayumvirije kandi ugasanga arayikunze yacaje no kumviriza izindi yawe ifu yuko natwe rero twiyugurura twigura tuje kuri ayo platform yose nico abandi baturuta bageze kuri izo level cyane gose muga rero ngaho bivuze ukibona ngo ujya ngo cyakunyiba amafaranga wewe nyene umaze gusohora umuziki umushaka kwibiki ntaco wagiye kukwiba gira kwanzo banze muri marketing banze widandaze wewe umenyekane urumva bisaba ikintu gikomeye bisaba yuko rero hari indimbo tuzishira twebwe hari yanjye kuzishira bisaba ni kwa gusa for free ego nukuri kimana je nagira baguha ibintu complete amafaranga baha amafaranga ba ugiye kuri Spotify na iTunes n'ibiki niho turiha hanyuma ngo namahera makiya cyane gose kabisa namahera cyane gose mbwa ukabuzi yuko ku platform yose uriko ayo baranaguriha meme après barakuriha ni nka CV baba wagize exactement kuko YouTube amafaranga isigaye itanga ndibaza ku artiste nashobora kubeshwaho na kubeshwaho uravye deja bijyana ko ndavuga vya patriotisme ni dukundi ivye wacu kabisa uzorabe nko mu Tanzania so indirimbo Tanzania ni nini cyane gose na bafise population nini namangereranya n'u Rwanda ko nibo tungana mais ashize umuziki no munsi ejo usanga bageze kuri 50-60,000 views kuri YouTube twebwe utanashika no ku gihumbi urumva donc yonyera cyari problème yacyari kibazo kabisa mais il faut pas quoi intege il faut yuko babandanya il faut gushika kuri ayo platform yose nabo nyene baderange en fait il faut que tu dérange nabo nyene nivyo bagira niko bashitse ubunye basigaye bamubiriza muri Nigeria ugasanga DJ Mauna agiye kuvuza Lagos urumva ugasanga agiye kuvuza Bruxelles cyangwa ibiki twe tubuziki ko izo mpano natwe tuzifise je nibaza yuko the moment is now tubikora ubunye kubera yuko turindiriye ko turateba two turacererwa abandi bakora dusiga exact watangiye kujya hit gari watangiye kumenyekana gari mu kazi kawe hariya mu Belgique shanki tangura hariya natanguriye twalo president ni bar yajamwe abarundi n'abanyarwanda n'abakongole uyu mwaka wa mbere vraiment kakuwa hit twarakundanye nabo vraiment 2002 cyantangura ko organiza amasoirée n'abagenzi banje undi mugenzi w'umurundi n'undi mu Guinea DJ Sevi ahorazi no mu Burundi yego rere n'undi twa DJ Bobo mu Guinea turatangura ko organiza amasoirée twa Temptation Night abantu baratonda twaragira no muri hiver ugasanga abantu batonze hanze mu mbeho gushika hariya na mametero menshi cyane gose batonze yisugura bashobore kwinjira apo ni muziki kwenda mbere twatangiye kera yego vraiment muna ari hits rumva ari hits nyene bice bisaba yuko ahindura byinshi bijanye n'ubuzima bwiwe nivyo ibintu wahinduye peut-être kuko nga mu Burundi umuntu amaze kuba hits bis nafata kandi aca yikawusha ibinyi bakabikawusha umaze kuba hits ari abantu bamaze gukunda kukwemera sana life yahindutse gutega DJ Paulin ku mu DJ kintu utangura guhindura ni materiel yawe ukoresha ko deja hose twavugiriza twarazikodesha
ngaho ukaca usanga hari ukeneye materiel yawe ukoresha muhira canke uzura twara ugiye kuvuza iyo baguhamagaye nico kintu ku mu DJ c'est pas plus imodoka canke ibiki non ni plus muri technologie mu vyukoresha kabisa nkuko nakubwiye ico gihe twakoresha ama CD nashobora kuvuza mu Bwongereza ntwaye vya malete birimo ama CD urabona ugasanga biraruhisha mbwa ubunye ugenda na laptop yawe gusa mbwa bafanye ko bazana hariyo boîte ya Serato yari izimvye cyane gose cyo gihe yagwa 700 yagwa ma 800 euro muri iyo myaka yari menshi cyane gose ku mu DJ urumva usanga ushoboye kuyigura ukacugura ordinateur yawe ukagura ama platine yawe bijya ku mu DJ nabo ngaha nayibonye amahera make yaronka gumabika agura kamashini agure machine yiwe yagure platine yiwe bijya ni ikintu gikomeye cyane gose nanje niko nagiye ndagira rero kabisa harivuze iki mu buzima bwawe jewe namye nkunda sport automobile kuva kera ndi umwana namye nkunda imiduga biraboneka namye nkunda imiduga kuva kera papa wanje deja ari umupilote urumva kuva kera ntaranavuka bica binjamwo ku buryo mu maraso vraiment nashatse kugira rally mbwa madame yaranse cyakoranya famille yose ngo ngiye kwiyica agiye kwiyica bona ijya miduga nshaka kuyijamo iri sécurisé cyane gose sugufa gufa cyane no ku buryo ufata akanaho tujya i Dubai kuja kuraba Formule 1 ni passion iya ni passion nkuko uvuga uti hariyo finale ya Champions League ndagiye kwiraba donc ni kujya usanga habaye finale ngaha anye y'urunani na Dinamo kavuga uti ntegereza kuja kwiraba turi muri 2022 reka turangize neza ikiyago cyacu tubwire plan dufitiye umwaka tubwire ibisho vya grave tutapata umwaka tubwire project nimba ari ikintu twibagiye kuyaga ushoboye gucongeramo kugira wa munaka dukurikirana avuga ati ewani ikiyago cha Boss for real na DJ Paulin cyari kiri top umwanya ni gwanyu bose mfise evenement zitanu gusha muri December ubunye ari zo mu kwezi kwa gatanu bari basonda shaka kumuvuga we ntangorane Chameleone azoba yishikiye yego exclusive la bivuze muri HangOut izoba le 8 juillet kwera ntarasinya contrat mu artiste muzi kandi yana abantu bazosara vraiment nibaza Niger Rwanda naco mvuga ko mugihe ntarasinya contrat burya sinkunda kuvuga nivyo mugabo twarumvikanye byose biko bigenda neza kabisa hakaca haza début août Paris People début août hakaca haza fin août nuze bye bye summer imwe tugira mu Rumonge hanyuma hakaca haza rariyo muri septembre hanyuma hakaca haza rero Happy People muri December kuri bonane amahera tuzoyadusopa menshi amahera tuzodusopa menshi urumva interval irahari yo gukora uzamwa yarondeye kabisa urafite ikintu ushaka kudushikiriza usharinga na wa muntu akunda Crystal bya grave yuko ndabakunda cyane gose iyi Crystal ikozwe namwe ikozwe nanje ikozwe namwe kandi mwandanye mudu supportinga uko mwami mubigira kuva tucugurura mubazi Crystal kuva tucugurura muri 2013 le 15 août 2013 barazi yuko service yamye ari nyene qualité twagerageje ku ameliora n'imisi yose iyo mbonye ikintu kuri internet ndagikomanda just kugira ngo nshobore kuryohera abakunzi bacu akaba ari ikintu mubona kitagenda neza ifo ko muze murakinshikiriza nshobore kucameliora hanyuma ejo ni heza vraiment hariyo n'ibindi ndiko ndabategurira byo muri juillet ahandi hantu hashasha peut-être nshobora kugurura nzobashikiriza byose tutakula show yes reka ndamushimire DJ Paulin ndakubwira ati merci sana kuri lokaze waduhaye wanyiteretse muri VIP ni jambere ubwa mbere ni jambere kweri cyane uzoruza twicarane naho je siyoma nishaye jewe wapi bwaracu uzobwira mba ndiko ndakora ndiko ndirukanga uzobwira papi tujya mpetse mureke yicara oya nangorane ndagushimire cyane ndibaza yuko ikiyago cagenze neza twungutse byinshi bivi wawe twamenye byinshi bivi wanyu ndizera neza ijana kujana yuko umuntu akadukurikirana wese yava kagera kino kiyago kiraza gutuma agira ryashaka ya esprit yo kuvuga ati nanje birakunda yuko mba nka Paulin cyane kurushiriza Paulin ngira neza igihugu cyaje imbere ryari iteka ridasanzwe it's all about hanging out yari ka Boss for real hamwe na DJ Paulin sinzi ko uraba hangout zose murankora mu kurangiza hangout hari akantu nyene tuma dukora nyene
yawe ushize mu mutego oya naceka ndakwereke naco bitwaye tubanza kuri irya kamera ya hariya baca tumera uko boss hamwe by'ikijeshyi nyene tukagira pop 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 hangout gatatu turagiye boss pop 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 hangout tunakuja hapa boss pop 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 hangout